ndabaramutse ndabaha n'ikaze murano makuru hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira ngo hari hakenewe irindi vuriro ryiza rigezweho riza gusahiriza yarasanzwe ari muri komine Kabezi ntara ya Bujumbura muhinga bugezweho ibisata bitandukanye hamwe n'ibikoresho bitandukanye. Abarundi ngo twari dukwiye kumenya ko Burundi hari umutima wa Afrika mu kuraba uruzi Nili kuko ngo ruriko rufasha byinshi igihugu ca Egypt. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho nk'umuhari Alliance Fleuve du Congo AFC waragaritse ingingo wari wafashe yo kuva mu gace ka Walikale kuko ngo FARDC yanse gutanga gahengwe k'indwano ngo bategure kuganira eka ndetse no muri Turkiya bavugwa imyerekano biturutse kwifungwa y'utwara umugambwe utavugwa rumwe n'ubutegetsi bwaho. Muri Palestina naho turaza kubabwira yuko haba igitero ca misile zatewe ku bitaro bikuru biri Gaza kikaba carahitanye abantu babiri abandi nabo bagakomereka. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Uko nayimejeje kubabwira mu ngingo nkuru rero ngo mu karere ka komine Kabezi ntara ya Bujumbura hari hakenewe ivuriro ryiza rigezweho riza gusahiriza yandi mavuriro yarahasanzwe haba mu hinga bugezweho ibisata bitandukanye hamwe n'ibikoresho bitandukanye byo ku rugero rwa none bizofasha abahinga mu kwitwararika amagara y'abantu. Ivyo rero bivugwa n'urongoye ishengero Beloved Church Jean Bosco Nsisabira mu gihe umukuru w'igihugu yariko yuguruye icese ibitaro bishasha Ineza Hospital kuri uyu wa 24 Ntwarante 2025 bikaba byubatswe rero n'iryo shengero nyene muri komine Kabezi. Jean Bosco Nzisabira avuga kandi ko wabuze wiwe aba muri yo komine nyene bizomufasha kutajuragurika hamujana mu gisagara. Tega yompi Jean Bosco Nzisabira. Ivuriro Ineza Hospital rwaryubatse mu mugambi wo gufatikanya na leta mvyeyi leta nkozi cane ko mu mbona kazoza mwadushikirije mwahamagariye wari wese kugira ico aterereye kugira ngo igihugu cacu gishike kwiterambere. Kubijanye n'amagara y'abantu twabonye rero ko terera hanyuma turabona ko muri aka karere turimwo hakenewe by'ukuri ivuriro ryiza uburyo bw'inyubako ariko cane mu buhinga bukoreshwa. Iri vuriro ryubatswe hano kubera ko twabonye by'ukuri ko aka karere gakeneye ivuriro rifise ubuhinga bugezweho kugira ngo risahirize ayandi mavuriro asanzwe ariho. Rifise ibisata bitandukanye n'ibikoresho bitandukanye byo ku rugero rwa none bishobora gufasha abaganga bakoroherwa igihe bariko baritwarika amagara y'abantu. Aha novuga ku bijanye no gupima ingwara hanini, bijanye no gukora abantu, ibijanye n'amaso, abakenyezi bibungenze hamwe n'ibindi, ariko cane n'ibijanye n'ivyo twokwita gukora canke kubaga abantu ku buhinga gezweho. Ariko kandi hariho n'ikindi gisata twabonye gikenewe kubera ko muri aka karere abantu bahangayika gose. Murazi ko ubuzima kw'isi narafise aho burangirira, umuntu abuze wiwe ari muri aka karere kenshi yarinda kumuzungurukana kaja kurondera morgue hariya hirya mu gisagara, ariko navyo nyene twaravyiyumviriye kugira ngo tworohereze abantu bari muri kano karere ntibasubire kugira ubwo buruhe. Jean Bosco Nzisabira rero hamagarira bene gihugu bo muri yo komine ya Kabezi kwiturira iryo vuriro kuko ngo n'ibiciro byo kwivuza ko hari cyo kimwe n'andi mavuriro asanzwe ari mu Kabezi. Subira mutege yompi Jean Bosco Nzisabira. Bene gihugu nuko batotinya kutwitura cane iyo babonye ivuriro uko rimeze n'ibikoresho biriyo. Hari n'abagira koba uti mbega nivyo babizimvye. Oya, ibiciro vya hano n'ibiciro biri hasi cane kuko twakoze umugambi tugomba gufasha abene gihugu. Hari n'ibiciro uzosanga biri hasi yo mu yandi mavuriro atwegereye hano. Ubu rero ntibotinya kutwitura kuko uhereye kubonana na muganga, dufise abaganga bakwiye, ibipimo byo ku rugero rwo hejuru navyo nyene bikorwa ku mafaranga makeya, kuryamika abantu navyo nyene bikorwa ku buryo butoya. Ntibogira impungenge, turiho ku bwabo. Abarundi ngo twari dukwiye kumenya ko Burundi ari umutima wa Afrika mu kuraba uruzi Nili kubera ko ngo riko rufasha byinshi igihugu ca Egypt.
ivyo rero bivugwa n'urongo yishirahamwe rihamagarirwa ruka guhindura ivyiyumviro Fondation Sebaruk mu kiganiro n'abamesha makuru cyo kuri no wa 2025 ntwarante Sebastien Kizito agasaba abarundi gutahura ubutunzi Burundi bufise kugira ngo tubuvyaze mu musaruro tega yompi Sebastien Kizito source ya Nile iri mu Burundi ni umutwe w'amasource yose donc bisore ko uwo mutima wa Afrika twiyumvira ikitugize umutima wa Afrika ni source message nyamukuru w'iki kiganiro muno munsi no kubwira abarundi batubwiye ko turi umutima wa Afrika ni twatahura icari ico tubifata yuko ari izina pete tubifata yuko iyo ari kubera geographique mu batubona ko turi ahantu ha represent umutima wa Afrika ariko ni batubwira yuko kuba umutima wa Afrika ni umuhamagaro ku mutima wa Afrika no guserukira Afrika yose muri rusange kuirepresenta haba niveau international haba mu mifato haba i Afrika yose wumva iri kwica mu bibazo twebwe abanyafrika bakadufata yuko ari abantu atanakimwe dushaka kwikorera ibintu byose dukoresha biva ku bazungu kandi ari umutima warinda gutangura ivyo bintu byose abazungu batwereka yuko nitwe twakoze kamera nitwe twakoze umuduga nitwe twakoze donc ama invention yose batwereka ko ari bo bayakoze kandi byose bifise inkomoko iwacu muri Afrika kandi bigakomoka he ku mutima wa Afrika uwo mutima wa Afrika twatubona nka Egypte Egiputa ya kera akandi iyo Egiputa yariva kuva kuri source d'Nil gushika mere Mediterane ayo mazi arabandanya ayo mazi ashika muri Europe Amerika ashika hose niyo message gusa jewe nashaka kubwira abarundi twicarane hamwe uwo muhamagaro tukora gute nico kintu cyambere abantu bo kwibaza mbega umuhamagaro w'umutima wa Afrika kokora gute niyo mpamvu navuga inyigisho zo kudusubiza ku mutima wa Afrika zaratego n'ibitabo ko turandika inyigisho zirahari ziteguwe zo kutugira twebwe abarundi gusura kuba umutima wa Afrika umutima w'isi yose parce que le fait yo kwemera kuba umutima wa Afrika n'isi yose twebwe tuba twifasha mu rwego bwo batazi ni mugire ma recherche hari organisation yitwa HeartMath iri California iri kuvuga ku mutima ikerekana isi ahigeze no kubera umutima na cerveau nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wanje Ndayishimiye amenyesha ko hari urundi rucanco ruzoza ubwo nago rukaba ruzoba ruje gukinga indwara ya kansere yo mu bwinjiriro bw'igitereko ku bana babigeme aho rero hagasaba abigeme kuzokwitabira urwo rucanco kuneza y'amagara yabo tega yompi Angeline Ndayishimiye kandi hariho n'incanco z'abana bariko barabimiyabaga baratwemereye ko bazozizana incanco zikingira indwara ya kansere y'igitereko abigeme muze mwitabira urwo rucanco nirwaza mwivuye inyuma ku neza y'amagara yanyu uwajejwe igisata c'urucanco yabivuze ko hari abo twaganiriye bajejwe incanco nivyo twaganiriye n'ico kibazo kijanye n'umucanco w'indwara ya kansere y'ubwinjiriro bw'igitereko numva rero tuze tubwitabane igishika muyavuga mu makungu naho nko muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo umuhari Alliance Fleuve du Congo AFC waragaritse ingingo wari wafashe yo kuva mu gace ka Walikale kuko ngo FARDC yanse gutanga gahengwe kindwano ngo bategure kuganira hari ku munsi wa gatandatu heze ayo makuru rero tukaba tuyakesha radio y'abafaransa RFI nayo muri Turukiya naho ngo havugwa imyiyerekano biturutse kwifungwa ry'utwara umugambwe utavugwa rumwe n'ubutegetsi bwaho nyene muri Turukiya nayo mu gihugu ca Palestine naho habaye igitero cha misile zatewe ku bitaro bikuru biri Gaza kikaba cyahitanye abantu babiri abandi benshi nabo bagakomereka mu bamaze guhitanwa n'ivyo bitero rero ngo harimo n'utwara umuhari Hamas iyi nkuru tayiteguriwe na Nobel Nahaye Rufisi Kiroberi kigwana bita M23 usigura mu itangazo ryawo k'igisirikare ca leta FARDC cabandanije kubatera ibitero biremereye harimo gukoresha indege mu gihe bari bumvikanye ko bagiye gutanga agahengwe hama baje mu biganiro gutyo bareke abanyagihugu bo mu gice ca Walikale bishirireho indongozi bongere bicungira umutekano nayo itorokanizo ry'amakuru AFP ry'abafaransa ryo rimenyesha ko atamasasu canke amabombe yigeze yumvikana muri iryo joro yaciye umunsi wa Mungu abasoda ba FARDC nabo bemeza ko atabitero bigeze bagira muri ako gace ahubwo ko gusa bagiye gucunga no kuba barihanganiye uwo mwanya bari bumvikanye wo gutanga gahengwe mumenya ko agace ka Walikale ari kamwe mu buce bugenzurwa na M23 bwafashwe inyuma yaho M23 imaze gufata ibisagara bitandukanye harimo nk'igisagara gikomeye bita Goma ako gace
k'iWarikale kabamwo abanyagihugu baharugwa mu 60,000. Muri Turukiya naho havugwa imyerekano irikiba biturutse kw'ifungwa ry'uwahoze ari umukuru w'igisagara ca Turukiya yitwa Ekrem İmamoğlu, akaba asanzwe ari mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta yaho muri Turukiya. Ifungwa ryiwe yagirijwe ko yagigiturire kandi ko yongera akagira iterabwoba. Isinzi ry'abayoboke bo mu mugambwe wiwe bari mu myerekano berekana akababaro kandi bemeza yuko arenganywa kuko bamusize imbere azobe ari wabaserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije. Ico gisagara rero Istanbul gifise abanyagihugu baharugwa mu miliyoni 16. Nayo muri Israeli ku bitaro bikuru Nasser Dokan Younes mu bumanuko bwa Palestine harabaye igitero ca misile cahitanye abantu babiri harimwo umuyabaga w'imyaka 18 catewe n'abanya-Israeli nkuko n'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Israeli yavyemeje. Muri ico gitero benshi barakomeretse, muri abo harimwo n'abaganga basanzwe bakorera muri ivyo bitaro. Ayo makuru yemezwa kandi n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri ivyo bitaro nyene vyatewe. Umukuru kandi wa Hamas hamwe n'umugore wiwe nabo barishwe. Kuva ku igenekerezo rya 18 ntwarante hasabwa guhagarikwa intambara muri ivyo bihugu, hamaze gupfa abantu baharugwa mu 673 mu gace k'Gaza nkuko bimenyeshwa n'umuhari wo muri Palestina witwa Hamas. Ngo kwigisha neza ibijanye n'imigambwe no kwerekana imigambi myiza ndetse no gukoreranira n'ayandi makungu ni bimwe mu byo tuma amatora twimirije yogenda neza. Ivyo rero bivugwa na Louise Barica karongo y'umugambwe Ranake mu nama yagiranye n'abanyamigambwe kuri no wa 2025 ntwarante waramutwa Ranake agasaba umugambwe uri ku butegetsi n'indi migambwe kureka gutiyozanya kuko ngo bizoheza bituma amatora agenda neza. Tega yompi Louise Barica ko arongoye Ranake ngizokorana n'ibindi bihugu imigenderanire hanyuma ni politike nziza. None si jambo rimwe umukuru w'igihugu avuga ntumaze kumva yavuze akantu keza k'ubudorarwo nyene cimanuka. Ivyo bavuga ngo ibihugu bitwegiza ngo bice bikubwira byukora. None bakubwiye ko twara neza hari kabitahari kugira guha amahe. Mu gifaransa no kuvuga ko tuvuga tuti spécialisation de culture no kuvuga ko intara yose ibwirizwa kurima ibintu biba muri iyo ntara bimwe ubirimye ubona ko uronka umwimbo munini cyane. Mugambi rero wundi natwe amagara y'abantu abaganga tubwiza kubigisha benshi kuko urabona ko nta baganga bahari. Abaforomatura bafise mu Burundi barakwiye, mugabaganga abadogiteri twita dogiteri ntabahari. Aco gituma tubwiza mu university gushiramwo dutanguza abana benshi nk'igihumbi mu wa mbere muri première candidature muri medicine muri première clinique muri medicine, hanyuma abigisha tubabwiye ko abwiza kubigisha neza n'ubuseriye bwinshi kujya kwa kera batangurira igihumbi hazoheza n'amajana 3. Bijya byuko bariko barja hanze abaganga kuri twebwe singorane baheze ari benshi hazoboneka abagenda hagire n'abaguma ngaha kuko kugira abantu bazahanze muri ico gihugu cabo birafasha kuko ni bo butanze abantu bagiye hanze baragaruka bagasahiriza igihugu. Hanyuma rero nta muganga twebwe azotwarika cyangwa azotwara program. Umuganga kakiwe no kuza kuvura kuza kubaga abantu nivyo yize kuza kuvyaza nivyo yize ivyo gutwara hazotwara bizo sante publique baruzuye ni benshi. Rero ico twovuga nuko abantu ubwa mbere hoho umuntu yogenda akigisha imigambi yiwe kayigisha neza ata muntu ko bujye wigishije umuganga uvuze nawe ni muganga haje uri kora wigishiriza hajya n'ubundi niyo bakubuje kugira inama bari kora kwigishiriza. Ico gituma dusaba ko abantu bose bo bikorana ubwitonzo bukorana ubwitonzo n'abategetsi duca tubasaba n'umuganga uri ku butegetsi abantu bawo bareke abandi bagende mwidegemvyo indi migambwe nayireke ibintu byo gucozanya. Nibaze ko twokwiyumvira tuti tuze dushike mu matora hari cuka kiza buryo mushitse mu matora hari cuka kiza n'ujya munsi w'amatora bikagenda neza inyuma y'amatora burya ntanjyane. Ho rero hakaba yari Aloise Baricako. Inkuru rero hidushikiriye bunyaniciye ku masonga ngo bushikiranganje mu byo bujeje hari mu budandaji batunganije urugamba rwo kwemeza icegeranyo mfata kibanza cy'ikigwa cyakozwe kubijanye no kujanisha amategeko ku rudandazwa rukorwa mu karere k'ibihugu by'ibiyaga binini. Mu ijambo giwe umuhuza bikorwa mu mugambi wo korosha urudandazwa rukorwa mu karere k'ivyo bihugu Clotilde Nizigama yasabye abitavye urwo ruganda kuterera kugira ngo haboneke igitabo cogenda urudandazwa ndengambibe. Uwaserukiye umushikiranganje Nizigama Sebastien yagarutse ku kamaro ko gusanisha amategeko hagenga urudandazwa njabukambibe. Yongeye kandi hasaba ko bokurikira icigwa gitangwa hanyuma baterere mu ntumbero yo kuronka amategeko hamwe agenga urwo rudandazwa hagati y'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aha rero niho amakuru yacagarukiye. Ndabashimire cyane mwebwe mwari muyateza abiri. Nshimira Robert Bakaze ariko aramfasha mu hinga bw'ivyuma.
Shimire kandi nabadufashije kuyatorokanya bose ngo kugira ngo haboneke Viviane Manirambona niko ndabashikiriza ndabike banure naho butaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Radio station in Bujumbura. Radio station